ukaca umenya uko uyigwanya. Imana idufashe cyane gose. Ntago urabona iyo umuntu amenya intege nke zawe abaronse inkomezi kuri wewe. Ntago munyumvise narivuze nti menye faiblesse yawe, côté faible yawe, ndondera igituma nza gukubita kuri ya faiblesse yawe. So ukumenya the life of this kingdom of darkness, ubuzima bw'isi y'umwijima, uramenya aho kubita hababaza ku bushobozi bw'umwijima. Hariho imenhemi ishobora kubaho ubuzima bw'umuntu gushika haheba n'ivyo gusenga akavuga ni narasenze, narahamagaye, naragize iki, kandi ivyo bintu vyose umuntu ntamenya ko ari n'imwemu mbi, akibaza ngo ni Imana itamwumva cyangwa se Imana itamukunda. There is a certain of kingdom. Hari ubwoko bw'abadayimoni mw'isi imwe mu bwobwo bukrea bugera ahantu ikintu kidahari bukakirema kikabaho. Ivyo vyose nzoba ndiko ndabivuga kwejo. Ahantu bobo bararema, they build, barubaka. Ahantu atagwanko ruhari baragubaka. Bobo bashobora kwirema bakidevelopa mu mwemu nyinshi cyane zitandukanye. So ukumenya izo mwemu mbi biragufasha. It will help you. Apana wewe gusa, bifashe n'umuryango wawe no mu gikorwa Imana izogukoresha. Hari umuntu wimva yifuza kuzokoreshwa n'Imana. So si ibyo gusa, hazobaho ikintu bitwa laying on of hands, kurambikwa ko ibiganza, and activations of gifts, no kuactiva ingabire z'Imana mu bantu. Hari abantu gufurura cyangwa gufururirwa. Hari abantu bafite ingabire zitaraje habona, n'abandi bazifite ariko zikiri zitoya, n'abandi bafite certain level, urugero runaka rw'inkomezi. Umukojeje ko iyo programme ukamukoza ko imbaraga ziwe ziraduga, zirazamuka autorite yiwe. Paulo yabwiye Timoteyo ni ntupfishe ubusa ingabire wahawe biciye mu kurambikwa ko ibiganza n'abakozi b'Imana. So don't miss that moment. Abaririmbyi muragwanywa cyane n'imwemu mbi kandi nimumenye imwemu zibagwanya. Hari n'abantu bigwanya ku giti cyabo, they don't know. Munzanire afite ikihe kibazo? What problem? Abazimu se hano ko badashobora kuhatekanira. Mutumishi wa Mungu genda mubakubite bariya mubirukane bose bagenda. Aha muri repentance, ariko mana we, Imana tuyikomera amashi menshi. Imana ihezagira umukozi w'Imana twaraye ku radio. Hari cari hayandi mahigo ya kabiri, hari cari hayandi mahigo ya kabiri. Amahigo ya kabiri ari cyahari, naha ya mbere yoba yapfuye ari cyahari. Amahigo y'imbabazi ari cyariho, amahigo yo kugirirwa neza n'Imana ari cyariho, amahigo ya kabiri ari cyariho. Ivya mbere naho vyo vyarapfuye, dusa amahigo y'ivya kabiri mu izina rya Yesu. Uwa mbere naho yoba yaraparanganye, dusa amahigo ya kabiri mu izina rya Yesu. Ariko Imana y'amahigo ya kabiri tuyikomera amashi. Hallelujah, hallelujah. Imana ihaguruka abantu baguciriye kwiteka, ikavuga ngo naho bakurangirije bagasinya ko ivyo bigiye kurangira. Jewe ndavuze ngo biratanguye mu izina rya Yesu. Warondeye, washakishije, wagerageje, vyanse, ahubwo Imana ikacitangura ubuzima bwawe akaba ariho bubandanyiriza mu izina rya Yesu. Abagenzi bavuze ngo wapi nta kizovamwo, Imana ikabiratanguye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Inshuti zibona biri impossible, Imana ibona biri possible mu izina rya Yesu. Hallelujah. Urudandazo rwa mbere naho goba gwarahombye, hari amahigo y'urudandazo rwa kabiri in the name of Jesus. Hallelujah. Fiançaye ya mbere naho yanse, hari amahigo ya kabiri mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naho
waguye ukava mu byo kwizera, ariko bwira mwese ati kizima naje muri kino kibanza hari ibyizigiro byo gusubira gukomera mu izina rya Yesu. Wagiriwe amahirwe ntago waguye ugwa hasi utemba, ariko waguye uhaguruka utembera ahantu haronkera ubuzima, habohokera abagwaye, hakira indwara, habohokera ababoshwe. Kandi kuba wije muri kino kibanza ntago ari ibintu bisanzwe. There is something the Lord have prepared for you. Hari icyo Imana yagutegekanyirije. Nago mu muntu wese akura ivyiyumviro vyamuciye intege, akura amajambo n'amakuru biriwe baramubwira y'ibidashoboka, n'ibyo yatakaje, n'ibyo yabuze, nimba wiriwe inzara canke wayiraye, ikintu kimwe nzi ni kimwe, Imana yavuganye naje ngo genda ubwire abantu banje inyuma yo gutakaza ibyo batakaje hari ayandi mahirwe nje gushiraho ku buzima bwabo, kandi ayo mahirwe azugurura ibyari byugaye ku buzima bwabo. Imana yarambwiye ngo genda ubwire abantu nyuma yo gufatwa n'indwara zitandukanye mu mibiri yabo hari ayandi mahirwe namanuye gukira indwara, kandi izo ndwara nizakira bazoronka kwidegemvya. Imana yarantumye irambwira ngo genda ubwire abantu banje nabo babaye mu ntege nke z'ivyaha imyaka myinshi, nongeye kubagirira ubuntu, ndabahaye amahirwe ya kabiri kugira ngo bahagarare neza bankorere. Imana yarantumye ngo ndababwire ngo nawe wagendeye mu ntege nke hari ayandi mahirwe, nawe waguye mu caha hari ayandi mahirwe yo kwihana no gukorera Imana. Naho bagukubise gapapo bagapapura umugisha wawe hari ayandi mahirwe yo kugwirizwa ibihe tangabo kabiri. Abakeya bizera bari hehe? Mana we, mana we, mana we, ubwiza bwa kabiri bw'iyi ngoro buzoba ubwiza busumba ubwiza bwo hambere. Hari ubwiza Imana igiye kumanura on the lives of people. Hari ubwiza bwa kabiri Imana imanuye ku buzima bw'abantu babuze urubyaro. Imana ishizeho amahirwe ya kabiri yo kwakira urubyaro. Uku kwezi kw'indwi hari abagore 5 bakiriye imbanyi, basanye imbanyi, kandi abantu bari barabarose bugara inda zabo. Abo bari hehe bizera batere haleluya. Imana irengora abadamu 2 hayinda, abadamu 2 kuno kwezi kw'indwi Mungu anabifanya kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Kandi aho mba ndiko ndavugishwa, I'm prophesying. Imana nidufashe cyane gose. Praise the Lord, praise the Lord. You have been hoping God for a pregnancy. Umaze igihe kirekire wizeye Imana, wirindiriye kubwo kwakira umwana. Imana ishize umwana mu nda yawe mu izina rya Yesu. Imana ishize umwana mu nda yawe mu izina rya Yesu. Muri kuno kwezi kugiye kuza ugiye kumva ibintu bitangura guhinduka utangare, kubera ko Imana ishize umwana mu nda yawe mu izina rya Yesu. Imana nidufashe cyane gose. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bangutsi